Bakunzi ba televiziyo Sanamu TV turabaye ikaze kandi muri kiganiro abarundi baba mu mahanga twashikiriza igihe cyose amakaba ari ikiganiro cyama kiraba ibikorwa abarundi baba mu mahanga bariko barakora ibikorwa biri kenshi bisa naho bifise ikintu bihuriyeko n'ibintu biba mu Burundi. Uno munsi twaba turi kumwe n'umuntu twari tumaze iminsi myinshi turondera ariko n'umunsi twaba tumuronse nawe sundi ni Sibylle Shahayo benshi muramuzi nk'umuririmbyi yatanguye kuva kera kuririmba mu Burundi ari mu bakobwa bake baririmba cyo gihe yaca ku mateleviziyo ya TNB kenshi tukiri bato twese turamukurikirana tuzi indirimbo ziwe hama ubu akaba asanzwe aba mu Bubiligi akaba afise n'ibindi bikorwa akora. Umunsi turamufise zo kuvugana ku bintu bitandukanye ku vyerekeye umuziki wiwe ku vyerekeye n'ibindi bikorwa akora bijanye n'ibintu twakwita vya art n'artiste. Ego Sibylle turaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze gose kunyakira muri kino kiganiro. Hama Sibylle wewe nk'umukobwa asanzwe aririmba kandi atari kuririmba kuva kera byakujemo kwanza gute kugira ngo utangure kuririmba muri ijya myaka? Nibaze yuko nta muntu avuga ngo ngiye ntanguye kuririmba. Nibaze ubajije abaririmbyi bose canke abacapa canke abakora ayandi mafamu d'art nta nimwe kugira ngo je narahisemo ngiye ntangure ni ikintu kiba kiri muri wewe hanyuma kumbire igihe kigeze hama ugatangura. Muri ico gihe turavye n'ubu nihe vyari bigoye cyane gusumba? Vyari bigoye muri production kwimenyekanisha urazi ko ico gihe ndibaza ntamana amateleviziyo menshi en ligne arahari ama YouTube vyari ibintu bigoye vyari ibintu mu Burundi bitari bimenyerewe cyane. Je ndi umuntu adakunda kugereranya ibihe kuko igihe cyose gifise ivyaco ivyoroshe n'ibigoye kuko twebwe nta ubumenyi bwa none tusikiye technologie internet ntivyari bwatera imbere muga twari dufise umva n'abanyagihugu ko abartiste n'abantu babaho kubera abanyagihugu ivyo dukora tubikorera abanyagihugu nabo abartiste kujya avuga ko turi miroir ya societe icirore societe cyangwa communauté yirabamwo twe dukoreye ko igihugu communauté societe ibigeze ndikusi navuga ngo hari igihe kigoye kurusha ikindi kuko urumva twe dutanga ibingana n'igihe tugezemo. Uno munsi naho abafise kubera internet hari ibindi bintu bigoye bihuye n'igihe bagezemo. Rero nuvuga yuko sinkunda kugereranya ibihe mvuga ngo hari byari bigoye ngo ubu biroroshe. Oya umwe wese akora ibingana n'igihe ciwe. Igihe carahindutse ibintu byinshi byarahindutse mu buzima bwawe ukaba waragerageje kwilansa kandi ukikura kurikirana mu bintu tuvuga indi côté artistique twavuga ibintu vya production muri kino gihe kandi turakubona kenshi mu bintu vy'ama festival de films zibera mu Bubiligi cyane nka African Film Festival usanzwe urimwo nk'umubenevola witanga muri question ya administration ntihenze hama kandi mu kazi usanzwe ukora mu bintu bijanye na art ibintu bijanye n'ibya citoyenneté mu kazi kawe usanzwe ukora muri ONG none gute iyo changement we yakubereyeho gute kugira ngo uve muri musique uje muri production cyane cyane? Je nibaze ko ntaho navuye ngenda handi ni kubera kumbure uno munsi abantu banzi twakoranye twevuriwe hamwe barazi ko kuva ndi muto narakora ivyo nkora no munsi gusa ndabikora ku rwego rwo mu Burundi aho narindi n'ibihe twari tugezemwo n'ubumenyi nari mfise kiriya gihe. Uno munsi wenda umuntu nagize amahirwe narabyize cyane nari spécialisé muri production muri diffusion muri ivyo bita ingénierie culturelle et créative narabyize ndabyo spécialisé ariko je natanguye kubikora ndi mu Burundi n'ubumenyi namenye yaje nyene twavuga ngo ntituratera imbere nibwo bwamfashije kuza ngaha nkabandanya amashuri akomeye akanyakira abantu bakomeye bakampa akazi ariko nabitanguriye i Burundi kuko sinavuga ngo j'ai compris umva je ndibaza ko umuntu wese afite ikintu Imana yamuremeye je nibaza yuko ari Imana yandemeye kuva kera nabona kuba umu artiste ni vyiza kugira ubumenyi butuma abartiste igihugu gitera imbere biciye muri art na culture navyo ari vyiza biramatanye nta kimwe nta nikindi kuva kera byamye ibintu bitera clair mu mutwe wanje byamye bimeze uko nyene rero nabandanirije
uko nari meze mu Burundi narabikora mu Burundi na cyane cyane ntanguye kuririmba ego nagize amahirwe ndamenyekana kuri televiziyo ntibyari bihagije ngira amahirwe ninjira muri management ya mbere yabaye mu Burundi Menya Media yari management ya mbere structure officielle ya management hama ndayinjiyemwo sanga nishira hamwe rivuga ati nawe ufise ushaka kwinjiramwo ufise ushaka gukora urashaka kuzugakora ca ndavyinjiramwo nkangura nafise amayide menshi namwe ndi umuntu afise amayide ico gihe nibo baguhamagaye cine wagiye kumenga ico gihe hariho bari ba Jean-Luc n'abandi mwagiye hamwe mu ntango ishira hamwe nyuma ryatangujwe na Jean-Luc Kesh umuhisi Jean-Luc Kesh na Jean-Luc Penning na Jeremy Hakeshimana nibo batatu Jeremy Production nibo batanguye ishira hamwe mugabo baritanguye afise gahunda bavuga ati twoha ikibanza gutereza artiste ngo bashire kwigisha abanyagihugu biciye mu ndirimbo zabo biciye mu ngene mu bushobozi bwabo bateza imbere igihugu twoshobora gufasha gute igihugu kurita contre le sida yari kwirica cyane abarundi bazi ko sida yari turembeje mu Burundi twoha ikibanza les jeunes artistes peut-être ari kintu woterera bari bafise iyo ntumbero gufata umu artiste na message yiwe bakamuha ubushobozi kugira ngo atere iterambere ry'igihugu yigisha abanyagihugu ati rero twabikora gute turondeye abajene bafise impano zitandukanye bafise ishaka ngira vyokunda ncangira amahirwe mba mu bajene batandatu ba mbere donc igitangura nyene Menya Media muri 2001 nagize amahirwe kuba muri batandatu ba mbere Menya Media yafashe comme nari umwana akerebutse afise utwiyumviro twinshi agomba kubabwira utuntu none ibintu byitwa ngo urashaka kubikora none ibyo twabikora ngo ubikore donc buke niho yigiriye kwandika projet kitwokora ibi bacha machine un jour Jean-Luc Kesh m'a donné un ordinateur hanyuma arambwira ngo tisi yakakunda kuvuga ngo yanyita fifi ngo tu vas faire des projets avec cet ordinateur projet acharambaza tu m'as dit que tu as fait les lettres modernes oui nego nize lettres achabwira ngo les dissertation nego voilà dissertation ngo introduction au développement la conclusion ngo ni projet arambwira ngo acambwa muri development gusa ngushushyiramwo utuntu twose ubona ushaka gukora iki uzobikorana nande uzobikora ryari hanyuma mbije nayo ivyo nivyo ushaka gukora ngo ndukeneye amahera ntego hanyuma ushumvira ngufise abantu ufise ibintu zo kwa n'abantu bazojya bazokwambara bazotambuka bazokwideplacer ikintu cyose gikeneye ushushanyandika gusa c'est ton budget c'était tellement clair kuva uwo munsi natanga kwandika projet kandi ibintu byinshi byarabaye ico gihe ko umengo ntibagiye hariho nka kampanye yari hari ya Tube Class yakora Menya Media yakoranye na PSI kugira ngo bashire hari reresi yakozwe bayo yabaye kinyemo umukombozi ico gihe mbere barigeze no guhamagara abaje batandukanye kugira baparticipemo yego cyo gikorwa ubona ko mwari ko muragwanya cyane ico kiza ca sida urumva twashiye tugira amahirwe rafete ko dufise studio ya mbere mu Burundi ikora indirimbo z'abaririmbyi b'abarundi mu karere abakongomani n'abanyarwanda twashe tugira n'amahirwe kubera mu Burundi hari studio ya mbere ikora ibintu numerique donc amashira hamwe amasosiyete yigenga ama ONG ashaka gukora ibintu byo guhimbiriza yacaza kudusaba ngo dukorane twe ndibuka yuko twashaka kumara iminsi 3 twiyungura two dusoma ibitabo ngene umuntu akora publicité ko nta umuntu yaravyize ukavyiga ukabirara ukabivyukirako je muri secrétique kajya kabiro mubona kari ku winje muri secrétique kara kabiro kanje kariko akabiro ka administration yamenye niyo mwakora ico gihe cyane nahashika 2:00 mu gitondo nahava nka 3 nijoro imyaka yose nta bundi buzima bwanje ko twa dufite ibintu byinshi umva twa dufite challenge abantu bakwizeye ibintu utazi abantu batanguye Menya Media bayiguhaye ati kuri ibyo ushaka watekereza kuvyiga hasi hejuru hama gashumva urumva umu artiste encore uraririmba mugabo hari ukuntu muri Menya Media amatwi gusa ngene umu artiste ntajeje kuririmba gusa umu artiste afise ubushobozi bwinshi ufise ijunje kuko umva jewe kubera anzwi muri televiziyo ngiye kudodora ahantu hariho hose unyanka unkunda uranyakira hama ngize amahego ukanyakira nubwo uhora unyanka hari ibyo ndakubwiye usanga biri ivyo ugaca unyugurura imiryango ni ibintu muri Menya Media batwigisha yari mu mitsi
nivyo vyatwubatse rero abantu bose bahaciye Bayedi Munyaneza muzi nawe yaje vuba cyane mu ntuze muri Menya Media agaca akora muri studio video hanyuma Sugar yari umushakashatsi de communication yakoze ibintu bikomeye n'abandi benshi cyane zakorewe kwa Jeremy baragize na production atandukanye Fariaz abantu benshi cyane so ko Menya Media ntigeze ifasha gusaba aba artiste ariko nawe yarakubatse ikubwira iguha energie canke iguha inzira niho havuyemo byari ivyo bintu umva Menya Media hariho gufasha la production vraiment donc ko produire abartiste ariko na accompagnement y'abajene bashaka kwiyubaka no guteza imbere igihugu cyabo umva iyo yari indi vore ikomeye ushatse kubivanga vyose bashaka kubivanga vyose uhisemwo kimwe uhitamwe ico shaka mugabe imiryango yose yari yuguruye kugira umuntu wese akora ico ashatse hama ushuje muri production tuje muri production des films twara kubonye ko ari producteur délégué ntibagiye muri nawewe comment est-ce que wabaye en contact na réalisateur urumva mwamenya gute est-ce que yari projet ya Menya Media à la base yari projet ya Menya Media on avait participé muri concours ya centre culturel français à l'époque IFBU hanyuma yanditswe n'umumembre fondateur wa Menya Jean-Luc Penning Jean-Luc Penning abantu benshi batamuzi n'umuntu akunda Burundi cyane abwitangiye n'umuntu yagize n'isanganya mu Burundi muri 96 agwa mu mutego hama baramurasa mu gihe cy'ingwano yari afise plantation nini cyane yakoresha nk'abantu 500 hariya mu itenga y'amashugwe hama abazungu bose igihe basubira inyuma bagataha we waguma i Burundi hanyuma kubera atashaka guhagarika societe afise abantu benshi bakora ibatunze avuye mu murima wiwe agira isanganya baramurasa acacika impumyi ariko nubwo yacitse impumyi aguma i Burundi abandi yafasha abarundi donc ari umuntu watangujije Menya Media niwe rero afise ukuntu niwe yatwigisha kwandika tout ce qui est écriture de scénario n'umuntu afise ubumenyi butandukanye dimwe bateye ubwoba kubona umuntu atabona afise ubumenyi busiga ubwenge niwe rero yanditse iyo scénario rero hama mu nyuma muri CCF atubwira ati byo mwanditse biraturengeye ntitubona aho tubiklasa mu nyuma tugira amahirwe turonka rero uwundi mu réalisateur et producteur belge tuyisumeta aca dufasha kuyidevelopa kuyigira réellement filme y'ukuri urumva mugabo ivyo twabikoze nko muri 2006-5 tuza kuronka umuntu adufasha kubiteza imbere kuyidevelopa muri 2009 donc umva projet yamaze vraiment igihe kinini cyane kugira hamaca dusinya contrat n'abantu mu producteur belge kuko donc on lui a cédé les droits à chiquer le producteur principal que dushika les producteurs exécutifs mugaca tumusaba yuko ategereza kudufasha tournage na wewe igacika formation dushiramwo abajene artistes bakunda cinéma ku mamétier yose ari autour kuva kuri ko kukina gushika kuri les techniques tout ce qui est technique batuzanira les professionnels belges baba formés donc on a fait toute une grande formation autour ya na wewe hanyuma kuba producteur délégué c'était assez magique. C'est quoi le rôle? Peut-être abantu bari basanzwe biri muri cinéma chez ibintu muri domaine bashobora gutahura vous ati vous êtes production chez la productrice déléguée niyahe iba ari rôle ya ubukinamo normalement no kuvuga ni nk'umu ingénieur muri construction n'umuntu yo kurubaka inzu hariho abafundi abamason aba electricien abagiziki hamakara umu ingénieur ari hejuru acungera ko byose bimeze neza abaho critique abaha akazi hagera gute c'est vraiment le travail du producteur donc moi on m'a confié une mission représenter le producteur principal donc namubere mu kibanza gutegura tournage mu Burundi no kugera les fonds ziba ziri kuri non ça c'était autre chose toi dufise umu administrateur de production qui gère ça muga twakorana muga wumva agera wewe amafonds en fonction y'ibintu abantu bahari ibintu bitegezwa gukorwa moi j'ai vraiment recruté l'équipe yo mu Burundi yose kurondera ama autorisation de tournage atari yoroshe kurondera les soutiens au niveau du gouvernement il fallait que turonka sécurité ministère intérieur armée dushigikiye bezijya nko bakoresheje zari inkoho bararasa vya vrai canke il y avait des balles blanches oui mais toi c'est vraiment l'armée qui nous avait fourni tout le matériel donc toi c'est le soutien comme à différents niveaux y'igihugu kugira tubishobora ama tumenyesha abantu badukurikira ko igiya reresu iri kuri YouTube ukeneye ashobora kuyibona ntihenze umengo ubu yaraciye mu festival atandukanye yaragiye gushika Hollywood umengo yaratahukanye Oscar ouais on a été nominé aux Oscars donc parmi mes films ashiki ibihumbi 50 twabaye quand même les 5e
Ah, ok. hari ikintu nshaka kuvuga gikomeye c'est vrai que histoire ni nziza, enfin la réalisation quand même n'umuntu yabikoze Yvan Gaudimisi ni umuréalisateur de haut niveau, ariko ikintu carusha ibindi c'est le jeu d'acteur. Yego. Donc dufise aba des Kendo. acteurs b'abarundi à 100%, ataho byari rya mbere bakinye, ariko ikintu catuma film ironka amanota menshi le jeu d'acteur. Kandi mwigeze mubakura hanze bijya amafilme ameze nk'ayafise amafon ari amafilme Non, international c'était le but. Mais immédiatement, zingine imeze yuko ari guteza imbere by'iwacu. Non, donc il fallait que dufate les comédiens. C'était parmi nous trois négocier avec le producteur principal. Ukategeza kuza, agafata le temps de kubaforma. Hama voilà, mugabo casting yamaze ukwezi. C'était difficile bwa turonke Mwari mukeneye Oui, nyene. on a voilà. C'était Ok. ça. Et puis reka tutandukanye ku bikorwa ukora ngaha cyane cyane. Hariho chaque année kila mwaka hariho festival yitwa African Film Festival ibera Leuven. Imaze imyaka ingana gute mbiya? Plus de imyaka irenga 20 ihari. 27 ans, oui. 27 ans ihari. Hama kenshi ni festival ifise amarubrique atandukanye baba berekana amafilme yakozwe y'Abanyafrika muri Afrika, hakaba na rubrique ya diaspora. Abanyafrika basanzwe baba mu mahanga, baba mu Bubiligi cyangwa mu bindi bihugu bashobora gupresenta amafilme. Hama ifilme ku Barundi, filme zo mu Burundi ni gute participation yazo muri yo festival? Déjà pour commencer, en fait, le festival j'ai ndayirimwo nkiri mu Burundi. Kuko le festival ngene ipanze ifise aba partenaire muri Afrika nzima. Hanyuma twagize amahirwe muri 2005. C'est juste le petit studio à vidéo. Mugabo mu Burundi on faisait partie ya paysage audiovisuel kuko le cinéma c'était vraiment à l'étape embryonnaire tuvuga ngo turi kuri ya étape maintenant imaginez moi 2005. Hanyuma on a été répertorié comme des partenaires. À l'époque nari njejwe coordination générale yamenye. Donc j'ai été désignée comme partenaire. Kuva muri 2005 naho aranza guparticiper muri festival kuko bashaka bafise ukuntu bashaka kutwigisha tuze muri festival turabenge ni festival itegurwa on faisait aussi kuduha abantu kudupresenta abantu batandukanye kugira ngo tugende kuvuga Burundi by'abarundi bashoboye parler pour les jeunes burundais. Donc nuko byatanguye umva nje ngaha gusa nabandanirije hanyuma ngene festival ikoze oui bisanzwe abantu nibo baza muri festival. Le festival iri ngaho onye umuntu wese afise un film yikoze ubushaka kuyerekana nukuvuga yuko ikintu ca mbere urondera kurondera ama festival ku isi nzima ashaka kwakira isereri yawe. Rero abarundi just kuri no kubesha sinzi aho bifira kuko nkanje sibicishayo abantu benshi abantu bari muri mu mafilme mu Burundi benshi barazi ko ndi muri festival ndabipublia je kuri bise yose ndabisha kuri internet ndabisha kuri page Facebook kandi fisa abantu benshi bayikurikirana turavugana n'abantu bakora mu iyo domaine aho bifira kugira ngo ntituronka amafilme menshi avuye mu Burundi haranguye kumenya ifo ko tubivuganako kuko mbisanzwe nabuciyemo hari amafilme menshi ava mu kaye karere mu Rwanda muri Tanzania Uganda Kenya irarumika kenshi ariko biteye amakenga niko mu Burundi ivyo festival nta kintu kimwe ishobora kubivuga kubera festival ni abantu bose bose hariho ugiye kuri site hariho une page directement kuri page d'accueil ikikwereka uri umucinéaste umuproducteur umuréalisateur vise isana mushaka kwerekana iturungikire ngaha yidepose ngaha anya umuntu wese ashize filme kuri site tutirobije kuyiraba hariho komite jeje kuziraba kurako zija mu makritère ya festival yacu mu valeur na mission yacu ariko mu Burundi nturonka nyinshi ariko zike twaronse zo mu Burundi zaronse ubushimwe muri 2016 hariho Edi Munyaneza yaronse le trophée ya festival muri 2018 Diane Kaneza yaronse trophée ya festival vyerekana uko abarundi bafise ubushobozi bukomeye tugize amahirwe ibintu byabo bigashika kure byama bigenda neza iki aho vyugadire ntibishika mu bisanzwe mu Burundi hariho ntitwuva ko hariho école ya cinéma ntayihari ariko nkuko bivuze kuva muri 2005 byaratanguye abantu baza biyentesa ku by'amareresi ndazi ko muri 2007 umengo niho haje Raymond yatanguje Christopher yatanguje Burundi Film Center hamwe na Papi Jamaica haraba ama formation muri 2007 aho twabonye aba artiste benshi barimwo ba Edi Munyaneza hariho
banzitonda harimo abantu benshi 2010 irasubira formation iraba zigenda zibandanya Festica biraza hariho ko Prodac hari abajene bari bandika hari aba producteur aba réalisateur none ni giki kintu peut-être woba uyumvire ego ntituzi peut-être tuzi gituma zitaje muri festival ni giki kintu peut-être mu Burundi nyene ndani ubibaza ko wewe ubibaza ko shoba kitagenda neza canke ni kiki osijera ko coba nk'inyishu peut-être déjà ndazi yuko ikintu c'uburyo kuko isereri iba nto iba nini uko igira karite nzira karite nto isaba kame mu buryo budasanzwe hama turazi mu Burundi ngene situation imeze ntivyoroshe ako nabava ko irere sishobora kuyifilma na telefone iPhone je bijya nta kategori hari iha akaryo abantu badafise ubushobozi bwinshi cyane baza yuko umuntu nka wewe afise déjà une expérience yo gufilma yo kugira ku montage na telefone ashaka kuyikoresha nibaza si umuntu ayigira ko ngo ndatanguye n'umuntu asanzwe afise ubumenyi ashaka gukoresha uburyo bubayabaye ko asanzwe afise ubumenyi mugabo ya de base quand même hariho intango rero hari byinshi mu Burundi azika ntaje kwivuga nta mashuri dufise ya cinéma et audiovisuel tout court nta ma centre de formation professionnelle dufise mu Burundi mu karere arahari nko mu Buganda hari ama centre de formation menshi cyane hari amashuri ya audiovisuel mu Rwanda hari ama centre de formation menshi i Congo hari ama centre de formation menshi twebwe Burundi tugize amahirwe une fois rimwe mu myaka 3 haraza umuntu agatanga formation nkuko twakoze muri nawewe nkuko Papi Jamaica yabikora n'abandi mugabo ntabwo dufise ikigo kijeje guhumenye simaka ngo bari ishuri ubonye avec les nouvelles technologies on n'a pas besoin de 5 à twiga kugira uronke diplôme ashaka kwiga amezi atandatu karonka ubumenyi bukomeye kuko byinshi bashaka kuvyiyigisha unose les bases mugabo ayo ma centre n'internet mu Burundi nta dufise ikindi kintu mu Burundi na memoire nakoze ya fin d'étude nabikoze ko nico gihugu conyene kwisi kidafise fond imwe y'igihugu ona isi fatisi yose ukuremwe mu Burundi mu Burundi gusa badafise un petit fond y'igihugu ivuga ati hari miliyoni 100 tuzogaburira abartiste 10 n'imiburi bimwe tukamuha 10 millions cyangwa tukamuha 6 millions cyangwa 3 millions akore akantu na gatoyi ikintu cy'igihugu ikintu officiel nukuvuga yuko n'umu artiste wenyine agenda akiyumvira karondera umuntu amuha 100,000 hajya 5,000 edamutiza kamera usena mutiza micro ifite ibintu byose kugira ngo hazovemo filme umva ko jene baza uravye uburyo buke buhari ubumenyi buke buhari ubushobozi bw'igihugu butahari n'ibyo dukora abartiste bakora les cinéastes bakora ahubwo umuntu ategeza kwakumera amashi jende umuntu nuko nabandi ndayivuga dutegeza kubashimira ko mu bisanzwe ni miracle en fait voilà kuko tura mu Burundi nko tubivuza rero ndibaza tutavuza nka kulisi ariho abantu usanga bafise ubumenyi baguze ama formation atandukanye no kuri terambere kuri une pratique babizi hariho nindi nuzenye ndi groupe y'abandi ba jeune bari creatif babishaka batagira uburyo moyen monétaire batagira uburyo ubumenyi est-ce que relation iri hagati y'izi groupe zibiri wowe uraba maze kuanalyza zimeze gute ariko tuvugisha kuri Hussein ukuri kuhari nuko abantu bitwa ngo bafise ubumenyi tugereranije no mu bindi bihugu ntibakora imisi yose ako kazi nakazi kari pembeni kubera bimwe navuga nta fond ihari kugira ngo amashaka sivyo urumva kugira ukore ifilme nka long métrage bisaba umwaka wicaye uvyuka mu gitondo atakindi kintu kimwe urakora ushubaho gute muri umwaka wose kuko abandi bafise contribution y'igihugu canke des privés badesize gushira enfant quelque part no gufasha abantu ashaka kuba abagwiza atunga bavuze ati okay ducrée fond yo gukora cinema ko cinema ari ikintu ciziza amafaranga mugabo kugira uyagarure bisaba imisi myinshi kubera ivyo byose atabihari abantu benshi bafise ubumenyi usanga baje bagenda gukora ubundi buzi de temps en temps bagakora by'amafilme n'ibindi bisigura yuko rero bamwe baba jeune na bamwe bitwa aba professionnel hari ahantu badahurira ko aba professionnel batari kuri terre umwanya wose ngo bagume bahura bagire gute rero ico kintu ukiravye jeune c'est comme ça que j'ai essayé d'analyser la situation
turafise ingorane ya transmission y'ubumenyi ya communication hagati y'abato n'abakuze kuko abakuze entre guillemets ntibakora imisi yose ibyo basanzwe bari sanse gukora kora ibitobabeshaho normalement mu buzima busaba amafamiye afite andi mashaje hari ariko ntihenze muri 2014 hariho OIF yigeze kugirisha formation ku bantu basanzwe bakora uwo mwuga kubereka ko hariho les moyens yo gusumeta projet kugira ngo uronke amafongero gire production. Est-ce que ico ntiyoba ari inzira nziza peut-être ku bantu bavuga ati nta bushobozi buhari mais hariho amafondo muri nozenya fond ya yo kwandika hariho post production asizo kubera iki abantu bata kuko tuributse neza ndazi hariho nka to live via nka Joseph Ndayisenga barigeze kuronka fond ya UF y'ibintu vya coproduction ibintu nk'ivyo na post production ya filme bariko barakora ico gihe ubu biba vyarafuye est-ce que ni nakanda ndabijya tuvugisha ukuri ijya ari nka scoop kubera encore une fois umva cinema hari ukuntu ipanze nko mu gisoda kandi nukuri biragoye nta na hamwe no kuvuga yuko nk'ubu tufate nk'ama organisme menshi internationaux à soutenir la créativité cinématographique barasaba une petite contribution ya société y'umudemandeur uri ko arasaba kenshi ntibemera gukorana n'umu artiste réalisateur ku gahanga kiwe bategeza gukorana n'inzu akoreramo ivyo navyo mu Burundi murazi ko bitoroshe iyo nzu ukoreramo utegeza kwerekana ko hari ikindi kintu yakoze muri kahise muri domaine ya cinema utegeza kwerekana bilan yerekana amafaranga mufise mwinjije utabifise ifo ko haba hariho enfant y'igihugu yiporta gaho ivuga ati aba bantu ndabazi akira amafaranga ndashize ngaha urayibona ivyo byose c'est vraiment un système ibintu biri organisé kimwe guteranya kimwe bingana bibiri ugasanga kugira ngo ubicemwo biragoye cyane sinivyo gusa amafond menshi utegeza kuyereka yuko hariho television yiyemeje kwiyo sanamu yawe izoyerekana bisaba quand même ama collaboration menshi ama contrat ifona kugenda guconvaincre RTNB mu Burundi bunyi cyangwa ama television mashasha ariko aravuka imana ikimwingere ngo haraho zoza bari ouvert muri television y'u Burundi bafise abahélisateur babo nabo basumeta les fonds aho hantu nyene bashaka gushira imbere ugasanga ntivyoroheye abandi bantu batari muri RTNB gukora ivyo bintu umva c'est nukuri birugaye umva c'est toute une nuzenya ni ligne nyene igoye cyane kwa bora. Okay, nibaza vyinshi abantu dukurikirana bavyumvise ku vyerekeye festival, ku vyerekeye amafilm, ku vyerekeye ubuzima bwa Sibyl, ku vyerekeye Menya Media, nivyo bintu nyamukuru ashaka kwashikiriza muri kino kiganiro cyo abarundi iyo baba mu mahanga. Hama tubabwire ko Sibyl n'ubu aharaza mu Burundi kenshi naho kenshi mutabona ku masene wakararirimba nabo kenshi abafatiriwe peut-être n'ibindi bintu. Hama sizi ko tubwira ko vuba ashobora kuza mu Burundi ko twamwitega mu giteramo cyo ko ibarana bi atakibikoramo cyane sinzi ino urasharirimba mu bigi uraririmba kenshi canke ndagira ama concert ni producer kenshi ku masene gusumba muri studio ko indirimbo okay tumwitege vuba ku ba promoter peut-être ashobora kuzomutumira hama akazo subira kubaririmbira twa turimbo twubaka imitima y'abantu batandukanye tw'urukundo tw'ibintu bitandukanye hama turagushimira cyane Sibyl kubona witavye aka kamo muri kino kiganiro ahubwo naje nashaka gushimira media yanyu isanamu kuko ivyo mukora ni vyiza gutuma abarundi bari mu Burundi n'abarundi bari mu mahanga babandanya bamenyana umwe wese ibyo ariko arakora kugira ngo nuko dutegeza guteza imbere igihugu yego murakoze cyane hama mwebwe mu dukurikirana turabashimira cyane kuri uwo mwanya mwaduhaye gukurikirana ibiganiro byacu tubasabe ko mubandanye mudukurikirana mu partage video ishikira abantu benshi mucyo mbwira na subscribe kuri channel yacu kugira ngo muze muraronka ibi biganiro nk'ibi ntizirabacika murakoze cyane nagasaga